ngira karani wite ngo shiramwo ayayandi kugira ngo ayishobore kuyakuramo kugira nkumbure ni wayashiramwo bikanka utewumuke reka tugasubiremo akantu kugira abantu bagatahore ko karahambaye cyane bisigura yuko iyo umuntu wa mbere yinjiye bamwizeza inyungu yego haje wa kabiri bamwizeza inyungu no kuvuga uyo onya wa kabiri yinjiye aza kuriha wa wundi wa mbere wala mugihe rero haje uwa gatatu aza kuriha wa wundi wa kabiri gutyo ugasanga ni shene imeze gutyo rero ahantu bigenda kubera ikibazo ni mu gihe bamaze si n'ikibazo ahubwo novuga yuko banyine kubaka icyo kintu bobo ni nk'uko igiti cyabo kiba gitanguye kuzana rero niko bacavuga bati okay cyatangura ati uno munsi hari akabazo technique turi muri maintenance ya system ije barabakunze kukavuga mwihangane mutwihanganire nta gikuba cyacitse nta nzira kirasha nta nka yacitse amabere mwihangane rwose rero uyo munsi ukabura avuyemo muzi wa kabiri bakinamura bati rero muzi n'amakuru uno munsi murindire gato masaha 48 rotre ziraza gukunda ziraza gusubira gufunctiona atacamira abantu urumva ko maba bakiri muri ya euphorie ntibashoka batahura yuko byukuri bariko baragwa mu kamasho hagaca zindi system ikavuga iti muzi n'amakuru kubera system barazi no gutora amajambo ari technique arabyumva kubera upgrade kubera upgrade turiko turakora muri system yacu kugira amarotri no musa kunde aze kunyaruka bigusaba gushiramwo 20% y'umutahe washizemo kubera rero uburi wamaze kugira cyacizere kirengeye birakugora gutahura yuko kuri kuribwa ahubwo ugumubona cyacizere bakuremamwe ukavuga ati tiriya amafaranga ni menshi na ndayahomvye I have 20% reka ndayari ari ntiyonci ugasanga rero urarishe 20% iyo mbere we urarishe 20% wawe ndarasubira ari 20% ugasanga nk'abantu igihumbi bibiri bararishe 20% ngo bizere ama transaction yo muri future gutyo ugasanga rero harageza ikindi gihe bagomba bakwega ibirenge wa mugani wawe rero kagikugira utindute uwo moto ukoma twagiye turayibona abarundi bagiye batanguye kumenya yuko kuri internet yashobora kubahindurira ubuzima bakaronka ubuzi guhera nka za 2016 kurawi ariko nakunda kwibaza ize business abarundi batanguye gukora cyane gusumba izindi mbega zari zishingiye kuki tukibukanye uko muri kiganiro tugiye kuyaga cyane kuvyerekeranye n'ingene abantu bakwiye gutandukanya scam n'izitari scam ivyo bintu kugira abarundi bavyizere byatanguye gute batanguye ku ma business ameze gute kugeza yaho bizera ama scam gusoma nk'ika opportunities zo kuri internet gusoma izindi urakoze cyane en fait tugiye kuraba tuti tudaboro umuzi wa byose n'uyu nuko byatanguye abantu babibona nk'inzira imwe rukumbi yo kuba umukire kavuga bati jewe ibyo ndiko ndakora canke ibyo nakoze byose bakabasa nk'abibona nk'abatabyizera ahubwo iyo nzira yo kubona amafaranga biciye kuri internet muri ubu buryo canke buriye yuko ari iyo nzira imwe yo bafasha mu guhindura ubuzima barimo rero haragiye haraza ibintu byinshi haraza ama systeme prometa amafaranga abantu zimwe zikaba arizo izindi zikaba atarizo mbere je ndavyuka kuva kera hariho na producer nshaje kuyivuga ariko irazwi cyane aho hagiye haraba abantu bayidandaza abantu bagaparena bon
je ku bwanje nta kibazo ndayibona ko ndazi n'umuntu ayikora gusa ariko biri navuga mu ni nkayo geneze cyangwa itanguriro ya byose kuko abantu baciye batangura kuzana yandi ma system avuga ati kijya kintu bora kibonye atego ndakizi ugere natwe rero gucyanye uje ngaha anye turashobora kukungukira cyangwa kuguha inyungu zingana gutyo ibintu rero birevuriwa mu nyuma rero haraza byakabaye kera haraza umuzo sinovuga ngo haraza umuzo ahubwo ati novuga ati harageraho abarundi bamenye cyitwa cryptocurrency abarundi rero bamaze kumenya cryptocurrency hariho bayimenye by'ukuri ukuntu imeze hariho n'abandi bayimenye mu bundi buryo budasa ataho buhuriye n'uko imeze by'ukuri rero muri abo barundi benshi rero ni uko bayimenye mu buryo atari bwo rero hamaze kujya ko ya masysteme y'imbere ya cryptocurrency hagaca hazana cryptocurrency tudabora muri cryptocurrency kimwe mu byo basigurira abantu barababwira bati raba bitcoin muri 2008 2009 yagugwa $1 rimwe no munsi ubwo amadolari ibihumbi 6 na karorero cyangwa ibihumbi 10 ati bijya rero niki kintu kiwacu raba witonde uzohava usamara abantu avuga ati nuko bimeze ati raba ati abantu rero batangura rero kuzabaja muri izo system bashiramo amafaranga abantu bakivyizera umuntu akaca yubaka ikizere muri ico kintu apartire y'ibindi byabaye positif y'ibindi byabaye positif ni nkuko navuga umuntu akizera umuntu akizera ikinyoma apartire akizera ikinyoma apartire y'ukuri sinzi ko nabiformira oya nuko nyene kuko uwo muntu abashatse kukwereka yuko muri ayo periode atakintu kibi gisa n'icyo cyabaye ahubwo akakwereka icyabaye cyiza kugira ashobore hari ikintu tuza kuvuga muri kiganiro reka mbere tukigire ko iyo tuvuze systeme iri ponzi systeme ponzi nongera ndanagaruka no kuvuga iri jambo scam scame bivuze yuko ni kwibisha uruyeri sinzi yuko ariko navuga yuko gisigura mugabo cyane ko ndacumba ni kwibisha uruyeri aho naka aza akaguha ama promesse aya naya nariya ngo uzoshika kuri ibi nibi mugu kamenga ubwo rugendo ni wazo gufasha ku rugendo kabigushika nako oro mugabo wabirabu ugasanga siko biri ugasanga n'umuntu ntirigize arefreshisa ngo mbega nzoba nashize mizihe nguvu mugaka akubwira ngo ushiramo ayo mafaranga bazogukorera ibi nibi ukamengo nabo bantu bazomukorera ivyo bintu arabazi hari ikindi kintu ashaka ko tugarukaho gatonya tuvuze tuti systeme de ponzi peut-être abarundi no munsi bashobora kuba batabyumva neza ariko birafise aho byahereye ponzi umengo yari umutaliyano nuko ntibuka neza ariko aho système de ponzi yagiye kuba beaucoup plus célèbre ne mu myaka y'ibihumbi 2008 gutyo bivuye ku muntu yitwa kwita ko mu entrepreneur yitwa Bernard Madoff. Bernard Madoff ejo bundi yari n'umuntu akomeye cyane ku isi ku buryo byavugwa yuko ashobora no kuba president w'Ubufaransa. Byaravugwa sinzi n'ikindi kigo gikomeye baratwaye gusa voilà rero kuri kuba mu entrepreneur ko ari n'umukire byatumye yubaka ikizere mu bantu muri za Miami abantu bamwizera akababwira ati muzi n'amakuru ni muza no muri mitaye aho rero ntiyabwira n'abantu basanzwe yabwira abantu babakire babanye muri Amerika ejo bundi kabwira ati ni muza n'amafaranga yanyu ndashobora kuzanda kungukira 15% ku kwezi pari abantu baba bafite amafaranga mbere atanica bari karakora barayamuhaye ku bwinshi kandi
yagiye aranayabaha kwa kundi rero yagiye aranabaha ya mafaranga yabemerera byateye n'ico cizere kiduga ico cizere kiduga bagatera babwirana ati uramuzi Bernard Madoff kuvuga muri cercle y'abakire bazaba muri America New York Miami bagenda babwirana rero aho byagiye kubera ikibazo nigihe nyene haba ingorane bitangura kwanka yuko harabo ariha nukuvuga abantu bari babaye benshi gusa biranka yuko hariho bamwe batangura kubura amafaranga batera rero bibaza ati none bimeze gute byagenze gute project gute hagati hari urumwaronwa ntibashoka baja kuyimubwira uko nyene akora rero umuntu yubashwe baranatinya no kuja kumubwira bati wewe uri kuratwiba oya nta n'umuntu yanavyibaze yuko yo kwiba abantu muri ubwo buryo mugabo hagati yakabwira ati byari ikintu kitagenda neza byakabaye kera rero abantu baraba benshi arabura ukuntu abishura niyo abantu batangura rero kubaza ibibazo nyene by'ukuri ati ajya mahera aho yaduha kwanza aho yava tiko yaduha inyungu yatwemerera iyo nyungu byagenda gute yaba yakoze iki yaba kuko urumva bo yababwira ngo na ya investishije abantu batangura kwibaza none ya investishije ni yahe abantu rero batangura kwibaza ikibazo nuko rero byagiye igipurizo kirameneka abantu barabona ko by'ukuri yababeshe no musa arapfunzwe kandi yaribye amafaranga abantu benshi rero wumve neza yuko iyo système de Ponzi si y'ubuvuba tuvuze tutabarundi peut-être ntibaratahura ntawe bibahora kuko nejo bundi muri Amerika muri yamvugo barabakoreye ko rero dusuye inyuma kuri cyakene twariko turavuga ni ibyo bintu byaje imbere byagiye bituma abantu bagira icyo cyizere muri ayo masystem reka tu briefing akantu doctor abantu tubabwire nka signification ya Ponzi mu majambo makeya da premier ndayitahura Ponzi ni wewe kushizemo amafaranga ajya ama percentage wemerewe uza kuyaronka ari uko uwundi ashizemo yandi no kuvuga ntuza kuronka ku yawe uza kuronka ku yuwundi uwundi nawaza kuronka ku yuwundi uwundi nawaza kuronka ku yuwundi uwundi nawaza kuronka ku yuwundi byumvikana ko iyo shene gihe iza kugira ahantu igacika systeme de Ponzi nyibukije message iraho yo muri groupe ntubibutse yuko nabari kwaradukurikira yuko baza gusanga lien muri group WhatsApp aho dusanga duhanahana ivyiyumviro turafise na Facebook konti ya Facebook TikTok Twitter byose urabisanga munsi urashobora kugenda ukadukurikira nta ngorane so rero muri groupe ya WhatsApp nanyibukije message y'umuntu araho yigeze kwandika sinze igisysteme bari ko baravuga ariko arabaza ibibazo ngo uko yoba ari scam atari scam mu nyuma abantu baramubwira bati burya uraraba neza ntaba ari scam ndibuka rero ikibazo rero yaciye abaza ati none yoba scam gute kandi n'amarotre dusanzwe tuyakora ico nico kibazo navuga nyamukuru yibagije kwica rero wewe nk'uyo wa mushuri voilà no kuvuga mu gihe ya systeme de Ponzi itaracika ngo banyene yo babone yuko batanguye gutanda vere yo kuja mu ruhombo baba bagifunctiona ayo madepo amarotre byose babigikunda kubera iki baracayoragura amafaranga ari karazanwa n'abinjira no kuvuga amadepo n'amarotre abagikunda rotre ntiboyanka kubera iki bituma donc abari systeme iri kirakoka abandi kurema ikizere mu bandi mugabo a exita igihe ayinjira baye maki paraporo yasohoka baca batangura kugira iki bakababwira ngo lindira ngo 24 kandi wahora ubona mengo nakanya gato ngo lindira karani wite ngo shiramwo ayayandi kugira ngo ayishobore kuyakuramo kugira nkumbure ni wayashiramwo bikanka utewumuke reka tugasubire mu akantu kugira abantu bagatahore ko karahambaye cyane bisigura yuko iyo umuntu wa mbere yinjiye bamwizeza inyungu yego haje wa kabiri bamwizeza inyungu no kuvuga uyo onya wa kabiri yinjiye aza kuriha wa wundi wa mbere voilà mugihe rero haje uwa gatatu aza kuriha wa wundi wa kabiri gutyo ugasanga ni shene imeze gutyo rero ahantu bigenda kubera ikibazo ni mu gihe bamaze si n'ikibazo ahubwo novuga yuko banyine kubaka ico kintu bobo ni nk'uko igiti cyabo kiba gitanguye kuzana rero niko bacavuga bati okay cyatangura ati uno munsi
hariho akabazo technique turi muri maintenance ya system ivyo barabakunze kukavuga mwihangane mutwihanganire nta gikuba cacitse nta nzira kirasha nta nka yacitse amabere mwihangane rwose rero uyo munsi ukabura avuyemo munsi wa kabiri bakinamura bati rero muzi n'amakuru uno munsi murindire gato masaha 48 rotre ziraza gukunda ziraza gusubira gufunctiona atacamira abantu urumva ko baba bakiri muri ya euphorie ntibashoka batahura yuko byukuri bariko baragwa mu kamasho hagaca zindi system ikavuga iti muzi n'amakuru kubera system barazi no gutora amajambo ari technique urabyumva kubera upgrade kubera upgrade turiko turakora muri system yacu kugira amarotri no musa kunde aze kunyaruka bigusaba gushiramwo 20% y'umutahe washizemo kubera rero uburi wamaze kugira cyacizere kirengeye birakugora gutahura yo kuri kuribwa ahubwo ugumubona cyacizere bakuremamwe ukavuga ati tiriya amafaranga ni menshi ni wanda yahomvye I have 20% reka ndari ari ntiyonci ugasanga rero urarishe 20% iyo mbere wewe urarishe 20% wawe ndarashira ari 20% ugasanga nk'abantu igihumbi bibiri bararishe 20% ngo bizere ama transaction yo muri future gutyo ugasanga rero harageza ikindi gihe baguma bakwega ibirenge wa mugani wawe rero kwagikugira utindute uwo moto so rero nico abantu baba bakwiye gufata nkama bakamenya gutandukanya ayo masystem kuko gira turaza gushika ko ukungene unovuga umenye uti ikinye iyi systeme niyo kuri canke si ukuri ngira turabishaka ko hanyuma jeri baza ko kugeza ubu nta muntu agishidikanya bamaze kutahura systeme ya Ponzi ingene ikora ikindi kintu naco kiba kihetse inyuma y'ivyo bintu mbere bituma n'abantu bagira umwete wo gukoka abantu soso de commission de parrainage baba barashize derrière muri iyo systeme y'iyo Ponzi aho munavuga nti okay jewe nimba nashizemwo $200 na nkaro nk'abantu 3 canke 5 ninjiza banyinjirira jewe santute fwa yo kurotira nza kuba mejeje kugaruza ya kapitali yanje nashyiramo bikaca bituma rero umuntu amaze kwiyangaje agashiramo amafaranga akaca yirukanga agakora iyo bwabaga akarondera abandi bantu aza kwigiza kugira abanze agaruze abanze agaruze yake kagatahikiwe kuko nawe nyene hari n'ababikora babize yuko ari systeme de Ponzi akavuga naho ndashize amafaranga yanje agatima ntigatekanye kugira rega tekanye reka ndondera abandi bantu tujana muri urwo rupfu sizingene yuko ariko no kivuga ikindi naco kugira iyo tuba turiko turavuga ibintu hari igihe umuntu ashobora kwibaza ati none ivyo mwebwe mubivuga nkande hanini guys tubivugishwa na experience jewe ndavyibuka scam ya mbere yandiye hari muri za 2021 mu mpera za 2021 mu mpera za 2022 voilà cyo gihe hari scam yari hari ndayibuka n'izina yitwa reka ndayivuga yitwa BitSec. BitSec mu nyuma kirahindura izina yita BitSec Gold. Icyo gihe nawe nyine barakubwira ati shiramo umutahe amafaranga yawe ubuguza ngo amacoin yitwa BitSec hama muri ayo macoin urashobora kugira ngo kuyastakinga kugira hazara kuvyarira inyungu. Ibyo byose byari bihari muri iyo platform bari barayubatse neza icyo gihe ndavyibuka kabisa amatwe yashushe rero ndavyibuka impamvu nazopfa ndavyibagiye kandi ntazopfa nibagiye kubona scam nukuvuga mu gifaransa bavuga ati voir le mal de loin nukuvuga ikibi kure ubu je scam ndayibona ari kiriya kure nta ni milisegonda ibiri ndayimenya rero nukuvuga narayashizemo nashizemo reka ndanayavuga nashizemo $500 okay nabyumva bagukizere kuzo kurenga
baguha icyizere yuko mu minsi mike uraba wayagwijije umuntu mu minsi itarenga indwi mu ndwi imwe yuko uzoba wayagwijije nabyumva kandi en plus yuko ngo iyo coin yari yaguma iduka agaciro ngo izosubirana ngo bitcoin mbere nikimenya amenya ngo nuko ifise ngo 21 millions de coin cyo kimwe nka bitcoin urumva yuko ngo ijegwe guhangana na n'igihanganga so ibi byose rero iyo uri umudebita ubona ibintu nyene biri fanti biri extraordinaire so rero uyo munsi ndayashizemo niyo mpamvu nazofa ndabyibagiye uyo munsi ndayashizemo $500 platform ikirugara nukuvuga bikiba nubushoka utahura ati ibintu n'ibiki ubwo mugumana cyacizere platform ibiruga ahubwo wamenga bahindiye jewe nije bari barindi kuko indi minsi yose ini minsi naguma ndeze ati mbasha ndayashiremo mugare wamenga bari barindiriye jewe yuko nzana amajana 5 yanjye ndayashiremo amabace bugara bien évidemment baciye bugara hadashize ico gihari kwa Mungu ndavyibuka kuwa kabiri niho mbere yari ivutse abantu rero mbona barashushe baraza barambwira ngo Beka yize ngo ati uri kurasama ibyo ntabyo nababwira bakamira ngo uri kijuju muraba ngo Beri ngo ebana ngo turayora sindabyanse ko mwayoye amafaranga kuko jewe narenze ibyo nzi ariko no munsi l'histoire yarabaye histoire so rero guys tubivugishwa na experience nibyo twaciyemwo so kuvuga rero yuko aba ari ibintu byo yaguko nyene biragoye gukura udakomeretse mugabo kameme ni byiza yuko ukomereka kugira umwana wawe nawe ntazokomereke nkuko bivuze ibiti kuba tubivugisha na experience mugabo kandi tukagaruka tukatangazwa n'imyitwarire mu nyuma peut-être ikiganiro tuzaza kuvuga ama consequences atari make y'abamaze tumaze kubona iyi manifesta muri ibi bintu maze kwibona ku rundi rugero nayo mpamvu tuvyamiriza hano kuri Wito Business tubishira imbere inyuma cyane mugabo tugaruke mbega ni gute umuntu yomenye yuko iyi platform ari scam ni gute umuntu yomenye ko iyi platform atari scam ni gute umuntu yoyimenya nkuko twanabivuze ko gatonya ariko reka twongere tubisubiremo platform yose izozi kwizeza ngo amafaranga gushiramo ngo amafaranga ya naye ngo uzozuraronka inyungu yinini ikibazo ca mbere ukwiye kwibaza ni kumenya uti aya mafaranga avahe nakoze kugira inyungu iboneke kugira iyi nyungu ndayironka kuko nta amafaranga ni energy nuko haba hari ikintu kiba cyakoze kugira aya mafaranga aboneke so rero ukwiye kwibaza ati none abo bantu bobo ego ushaka kuvuga uti ngo nahaye abantu barayanya-investisira naho nyine ukwiye kwibaza ati none bayi-investisa mu biki ushobora kuvuga uti okay ndayahaye abantu ngo bariko barayantradera canke ngo ndayabaha kugira bashobore kumpa ngo amasinyale canke ngo barafise uburyo ngo babone amasinyale ngo byoroshe rero ngo guys tangura ubaze okay wowe dufate yuko uri umuntu ushobora kuburi umetrize iryo soko nkuko bivuga ku buryo ushobora kugira confidence yo guhamagara imitahe y'abantu kubera iki none nyimbura umuntu koko ukeneye ufise ubwo bumenyi bwo kumetrize isoko kubera iki ku rugero utohomba kuko benshi babigeza ngo nta ruhombo rurimo ku rugero utohomba kubera iki utokoresha utuduke wewe ufise hanyuma kubera ko tutazohomba uvuga niba ari dolari rimwe utazohomba mu mwaka umuze ufise amadolari menshi nawe wazurunguka zero birigire
Tonke rwo muntu rero atazohomba kame yarakwiye gukoresha amafaranga yiwe akirinda kugenda gukoresha amafaranga mbere wanashaka kuri ino si turi mu isi iri un peu capitaliste turi mu isi aho umuntu aba ashaka gusumba abandi so rero nyimba wowe uvuga ko ufite ubwo bumenyi ahubwo bubika ubunyegezi ntihagire n'uwundi bubwire ngo nyene uturute nyene ku isi uturute twese ku isi uri kubera ikintu nukeneye $50, $50, $25, y'abandi bantu nimba uvuga yuko ushobora gutanga ngo amasinya so ibyo ni ibintu abantu bakwiye kwibaza ati umuntu y'amafaranga yakurahe iyo trading yayikora bimeze bite so byose n'ibibazo umuntu novuga abakwiye kwibaza mbere yo gushira amafaranga mu kintu cyari cyo cyose. Twabonye abantu benshi bagiye barafungwa kubera kwizezwa ivyo bitangaza bikarangira bapfunzwe bamwe bakamara imyaka 5 mu mabohero abandi bakamarayo amezi de suite so ibintu birababaje kamwe abantu barakwiye guhindukira bakamenya ati ibintu reka tubavanwe navyo imbere wanashima ibintu tubigwize kubihanura abantu kuko biragisibije narashimye cyane rwose message nabonye ku kinyamakuru niriwe ndavuga hano mu Burundi sije no mutrompe pari kuri yaga bihaniza ikintu gisa n'ico ico kintu cyaranezereye cyane kuko mu gihe ibintu abantu bihagurukira muri nkene ubwo buryo ndibaza yuko kameme tubica twogerageza basi mu percentage manini ya cyane abantu boreka guhenda kuko wanashima n'uyu munsi aho abantu batanguye kumenya gutandukanya ivyo bintu batanguye guca kenge uko abantu bari kwarashaka kumenya imyuga yo kuri internet usumba singombye kukubwira gucyanye cyangwa ndakobeshe ariko ugiye kuraba nk'ibi bintu bisigaye ni wacu gusa ugiye mu bihugu by'Iburayi muri Amerika meme n'iza West d'Afrique ibyo bose barasobanutse ko ibyo ntawe umuntu yoza akibahendesha cyo kimwe na mu karere mu bihugu byinshi byo mu karere so rero dusa nk'abariko baraterera kacumu k'ubumwe ugira duse nk'aba tuvuga ibyo cyo tubizi ko kugira abantu babone gutahura byinshi aho twagerageje kuvuga scam abantu barabona ati kameme iki kintu ndabona yuko ejo kitosubira kuza kunkomeretsa kandi je maze kubona yuko ikintu uzobona yuko atari scam ni ikintu wewe nyene hariho energy uza gufurumisa kugira ico kintu ushobore kukibonamwo revenue wewe ni kapitali hanyuma kapitali yawe uraza kuyimanipira wewe ni ingufu zawe uza gutanga hanyuma izi ngufu ziraza gutanga igikorwa runaka rafa sindibuka yuko twavuze ingene ushobora gukora ama video no kuvuga ni telefone yawe n'amamega yawe hanyuma ugakora video runaka ikaguhemba mugabo atari bya bindi ngo urumva ngo naka ngo ndamaye amafaranga waza kungira ibinini n'ibikano entre-temps reka tubwire ko n'ikiyinyi kuko ndaza abantu benshi nicyo kibazo nabona bafise barakunze kumva ati umuntu arashobora kwinjiza amafaranga en ligne reka ahubwo mbone tubwire ko n'ubu nyine tuvuga dusa naberekana uburyo umuntu ashobora kwinjizamo amafaranga en ligne online uburyo buratandukanye ni bwinshi ariko bumwe mu buryo bwizewe umuntu ashobora kuronkamo amafaranga burahari hariyo icyambere service utanga service utanga ukavuga uti jewe ndashoboye kino ndashoboye kwedita ama video ndashoboye kugira ku designinga ndashoboye gutraduiza ibyo bintu rero akaba ari ayo service ugenda kofra abantu nibutse neza y'abantu yuko dufise na formation ku kijanye n'ico nyene aho tuzobereka abantu de A à Z ngene ushobora kubikora iyo formation ikazoba ari le 26 na le 27 et le 27 juin 2026 tuzobereka participation ni 50,000 twayikuye kuri 100,000 kare normal formation ari 100,000 ariko twageze discount kuri 50,000 azoba ari iminsi 2 tubereke neza do A à Z ubwo novuga yuko ari ubwo buryo bwa mbere uburyo bwa kabiri nabwo novuga ni nk'uburyo bien sûr bw'ama
investissement naho nyine investissement izihe utegereza kubuza izo investissement hari investissement mu marché boursier marché boursier mbere tunibutse n'abantu yuko yanatanguye no gukora mu gihugu cyacu Burundi biri fonctionnaire hariho mu broker no mu courtier ushobora kuja ko ukagura amasosiyete aba risanzwe ari liste muri iryo soko so rero muri marché boursier n'ahantu ugenda ugashiramo umutahe ama ya societe naho nyene urumva harimo inguvu ya societe bivanye n'inguvu izokora ama performance izokora ikaduga agaciro iduza agaciro nawe imitabo waguze iraduga agaciro no kuvuga ya societe nyimba ari societe ikora amavuta kanaka uko abantu bagenda bayijukira avuga ati aya mavuta araryoshe bakayagura ku bwinshi ya societe iraduga agaciro ikagira amavante menshi numva na ya mitahe yawe uba ibi kiraduga ubwo nibwo buryo bwa kabiri ama investissement ma marché boursier hari investissement mu ma commodities ayo nayo ni nko mu nzahabu ushobora kuinvestisa muri gold ukagura inzahabu ushobora kuinvestisa mu bitoro ushobora kuinvestisa mu ma matière première atandukanye ubundi buryo naho ni mu ma investissement y'ama crypto-monnaie ushobora kuinvestisa muri bitcoin naho nyine ama crypto-monnaie si yose nibaza yuko ari topic izokurikira ni indi topic tuzokurikira aho tubabwire tuti mbe ko investissement mu crypto-monnaie ho bigenda gute ntibo investissement muri yose faites attention so rero ukamenya uti investa muri bitcoin investissa muri iki kintu ubundi buryo rero novuga bwo kwinjizamwe amafaranga en ligne ni comme trader comme trader navyene guys ni ibintu vyigigwa uravyiga ukabironkera ubumenyi ukaprena ukagira amaerero ukagira amaeshe kugahomba ukinjiza ugasubira ugahomba bitwara igihe bitwara umwanya nkunze kubona abantu bavuga ngo jewe ngo ndashaka kwiga trading ariko ngo nta mwanya mfise nyimba ata mwanya ufise rero umuntu abakwiye kugenda kugura genda ugura ama action ko nico umuntu atazokwamezamo amaso genda ugura ama action mugabo ntuvuge ngo ushaka ko mu trader ama action niho ushobora kwibika so rero jebwe nibwo sinzi ko bari ubundi buryo wobuzi jebwe nibwo no banzi imbargo nibagira ashobora kubwongera jewe ndabifata uko yindi investissement abantu bakwiye kugira mu bumenyi muri iki gihe cya none ni muri intelligence artificielle kuko very soon ndiko ndabategurira video zobereka umwana yashoboye guca $5,000 ata post nimwe yagize kuri video ata post nimwe yagize ku rubuga na rumwe mugabo kubera yashoboye gukora video runaka akayihereza abandi ba content creation bamaze guca amafaranga akavuga ni okay ko mwaciye aya mu mpaya kubera nje nabahaye content very soon ego donc je ndibaza yuko quand même kugeza uyu mwanya nta muntu wanyu wa business aceze tambengu ni scam mbengu kugeza ubu nibaza ko atamuntu wanyu wa business atazi gutandukanya scam n'itari scam kuko quand même twagerageje kubica ijya no hino ego voilà nibaze ko twogeza ngaha ariko twabemereye yuko ubukurikira tuzobabwira ingene mutandukanya muri investissement ya cryptocurrency yuko naho nyene habamwo ama cryptocurrencies ya fake ingene woyamenya n'ingene womenya aya vrai quand même kuko hari abantu bakunda kwitiranya ngo vyose donc abantu bose izo systeme z'amaponzi ngo byose mugabo kameme c'est pas la même chose hari igihe uhomba kubera we wihombesheje pari muso yawe kugira umuvudiko urengeye ku mafaranga uri kurarondera canke iki ivyo bikagutuma uhomba sico kimwe no guhombera muri ya systeme de ponzi kameme voilà nibaza yuko twabashimira abantu bagutu ego tubashimire twongere tunabibutse gusiga ivyiyumviro byanyu muri commentaire muvuga iki cyane ko no mwacumvise kuko biradufasha kumenya icyo muyumvira voilà ryari teka ridasanzwe kubana nabo ciao